bavyanka bavyemera arongoye igihugu canke n'abantu bose bitahuye ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni intamba ku gihugu no munsi. Ibisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwiza iyo dushorera hanze. Nubwo gushika uno munsi kimwe bita balance commerciale, igipimo c'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira hanze mu Burundi kigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations. Ndagisubiremo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo bishobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze. Ibirenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% ibyo dukeneye. Ngo akivuga uti none Uburundi foko twemera duhingura ibintu biki. C'est une économie ifatiye iracaye kurumira inyuma mu byo duhingura amahingo n'ibyo duhingura ngadukeneye. Tuvyemere kandi ico ni ikintu hajaze mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo. Ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki? Turiko turabrasa gute ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu. On a produit presque rien uravye mu bintu by'amahingo. Rero ibyo bitoro tubikura hanze. Imiduga yose iva hanze, za ordinateur, amatelefone, imiti, angre, amabende kipuma, impuzu, ibirato, ibyo kubaka amatori de construction, equipement ménager, nayo bimwe mu no mufungwa. None we wumva ngira nakiri ngira ziva hanze. Ngira nakiri ziva hanze ama-insectes ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze. None iyo ekonomi yacu ihagaze abati bagatima mpembero tukagenda tukara ngo turikwije turagize gute nawe ntacu hingura ushobora kumwikwije tacu hingura. Hanyuma uravye uyu munsi wahariwe iburimi twasaka turavye ngo zo guterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro. Uburundi ngo bubesheho n'uburimyi n'ubworozi. Muri ekonomi ngo kuri nagaze kuvinyi n'ubworozi. Kera ibiterwa njabuka amazi, ikawa, ipampa n'icayi. Ubipampa yoyo irikivugwa. Muri raporo yasohotse ya BRB ibiterwa ubutugirako cyo ngo principaux produits d'exportation. Ni ikawa n'icayi buke ngo n'impuze n'amabuye y'agaciro ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumenya ngo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani. Abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none yakawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kiri ukaraba ahi none nico dufise gifise valeur ajoutée ukaraho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ipama ryo ryumva ryagira iri kiboneka mu exportation turabaronika umwimbuge rusubira rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 toni iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo twashize ikawa imbere ikawa gushika no munsi tuyifatire ko niyo iboneka mu exportation ubiro dushorinde ugiye ukaramwe bita Rwanda rutegeza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotera imbere. Iyo kawa y'ama kampanye yo gupompa no kugira iki atakiba kampanye de désinfectisation za kera zahora kera harama kampanye yo gupompa ikawa katika ubu ibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro dere do bimivyaro imyaka 15-20 ukarabasa ishwi haro n'amakaba ashobora kwatuze bashobora kwiga ushobora kubana n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu na ntoyi twimbura ibiterwa mbumbarugo bibana na njabuka amazi. Aba moniteur y'abampazika kera warona aba moniteur dikafu bari
ukurikirana abarimyi b'ikawa ikawa udapoma ikawa utarondera ibivyara ikawa utaha angre mugabo ukavuga ngo wikawa ngo tuko turondera ngo amadovize kwishorera hanze n'ubu hari amastoke yo mu mwaka uheze yari atashotse no kwishorera nange twaronse kwishorera hanze kwishura abarimyi tureze ivyo gicu wasanga no mundari gitogito kubahimba bikikungana none uwo muri iyumvire umurimyi yashoye ikawa mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona ufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu yanyuma yaba mu mpera zo kumunana aravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none abakora isoko canke bagira iki bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarusange gute mugabo uwo murimyi agira aje kwa kideni aje mu migwazo ya kideni kweruka abana ku ishuri yagunya shori ikawa yararushe yarayikore mugabo akaba atarabonye abantu bo kwikubita gashi ico kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikawa n'ujya murimyi nyene none iri mu murimyi ayihevye rero ikirimwa nande ibi vy'amafaranga y'agaciro ivyo by'ingene bariko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovize idolari rirevaluwe amarosete en flambo abamaki nukuvuga ugiye ukaraba recharge n'iki ucusanga umengo amaheruza koroka mu marundi kuko umunyagihugu uzomuhemba mu marundi yuzo bikora ngabo mu marundi la valeur du dollar ivyo ugasanga irevaliwe irikibura rero make mu mwanya cumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikaba bizana ikibazo igihe bigera ku devalwa gato y'idolari byaratumye abantu kubararima n'abantuze n'aba n'ibika bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoza amasharge uronse recette ico nubu nikiratahu ivyo financier ingire zitegura guhemba muri uno mwanya nayo mafaranga bashira amagaranti donka amabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hari abagiteri privé hariho amabanki hariho na leta uwo mingo wese akukwiye leta nayo nyene nigabane n'akageso kuko kwimera kw'ibintu hariyo yonyine ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo bamwe leta bafata ingingo batariko barabaza abandi ababayimyi abagiteri privé abakwiye kwico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasanga muri leta bashinzwe ikawa ibiro ariko barabaza serukira abarimyi barabaza abagiteri privé bashobora gukorana n'igiti cyo cyotera imbere gute ikiri ntuze cafouillage institutionnel ihari cafouillage institutionnel ukuvuga inzego nyinshi zibira kuvuga keshera abazumwe n'abakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa uzuvuga ngo ministère de l'agriculture yaho odek yaho hariho bureau d'études gustatistique muri présidence yaho bose mwika odeka yoyo ni agutera metali girature umugasaranganye wazo gushikana mushaje buri bingorozi ngo twenge ibyo ngo nibutira ngo bazauje odeka biro statistique kabura inzego yo zimaze kuba nyinshi bengo ziri ya competition kujya abahigi benshi bagomba babizimya niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabaza tutavuze iby'ubushakashatsi ingaruka ari kuba rimwe igihe bariko baragira ko tiba guhebwa n'iki bizana iki ushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho
iyo kaje no guherengetera twibutse keri kawe ingene ya pompe ingene abantu twagira twese turi abana ibipimo bakaza gukata bakagira gute ati igitegwa njabuka bazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo miti no nikabutaja mu miti agira gute mu bindi bihugu bagira remplacement des plans muri za Ethiopia cyangwa n'ahandi kugira amapetigue yo kuexporta iyo rotare dans l'exportation hari nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka nibi impact we warahembye abantu ari nko mwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye ku iyo masse monétaire ata contrepartie y'amadovize iraje ibyo barabyumvira mu misi yarakera sako mu kwirwi mu 8 amarosere d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye kugaragara iyo biba bitaraza cyane turodukene kuburi gito ngabona yakawa kwishyura iyo masse monétaire ukreye ukarungika mu bantu atakifatiye mu kurahemba none contrepartie y'abantu izoza ryari igeze birica economy kuko afata meru kanyagiza mu gihugu n'ibiki ubonye niye infra dufise n'ibiciro biragaragara ko amafaranga gumanyanyagiza mu bantu atacafatiye ko tujoro umwanya wo kubisigura umunsi umwe ingene biriko birica igihugu abantu bakora bararumva mu buryo ngo ne dopima iki n'ibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta nakimwe cyahindutse ahubwo biko bisubira inyuma investment muri secteur barazi yuko no bw'igisata gitera imbere hama hategeza kujaho aba partenaire étrangers za banki mondiale zandi tugira bateze imbere cyo gisata mbugasanga amaproje mwamwa burizwa mwagira gute nico gitubaje subiye gutera kamo muri leta na cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'amaproje kubera ayo maproje ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga amaproje aratashwe biramaze kugaragara henshi tohoza tubyumva muri leta abajeje umukuru w'igihugu n'iki cyangwa abaronka nibahagabi hari izo ngizo abakadre bamwe bashikiranganje n'abandi baza kubona ni proje shake bakayanka kubera ubwabi taje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize bagati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ibyigwa ugasanga n'abantu bashaka kubisha gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo production kuyitwara mutabize ngo je ndabirye ndumushikira nga canke ni hehe oya bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera abantu batashaka kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko bagenza gutyo bateshe bamire n'ahandi yubuza gusubira iyo kabiti genda gutyo tudashobora tutagira gute cyangwa bishobora difficile macha igira gute niyo bakutarashoka ideja n'itarashoka utusanga bugigendera takanovera ukwiteba ijya mastoke cyangwa n'ibindi dusanga ngendera takanovera baje bahinga ariko bwira ati ikitakaza kanovera ubwo buri mitwashize biri ko ibyo mu yagaciro to ntimba tukina bivuga ibyo gutari bose bari ko amafaranga atawumenye bagiye uravye amafaranga asohoka atinjira mu gutari n'ikabika twatwa twicara mu gihugu turikije n'ibiki n'ibyanyazi naco twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nk'uwabura cago nurakomereye ariko turahambaye emeraho turi ama twikosoreye mw'abarundi twemeraho turi twikosora nujaho y'ubucanyo kirahambaye kiragize gutatu hingura atacumvisa tacikora kora byose ukura hanze uronderaye natuvira ukayaburuka gira ikintu yisise kwaza uri gihuye nk'ibi byo watutafisa amadovize n'umuntu atagira rasyo muhira nawe wende kubikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe aho nyene bo hejuru nibo bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibiki n'uburyo beza bikatwara nibaza yuko hageze ko abarundi
twikosora tubona imirima yabo umunsi rero turi gutwikira rega twagira tuti hamwe twabati posteli kumana hamwe twabona imirima y'ubundi bwogorora icyo mpamagariye kwa uri kurima okay mwacumbiye Jennifer Dina kinyamakuru Imboneza News ufite ikibazo nka mwabuze gucererwa gushora ikawa hanze biva ku ni faible marketing cyangwa n'itoki bitagikuze kuri marché international. Ikibazo cya kabiri hariho les nouvelles cultures leta ishaka kwintroduza muri exportation notamment voka n'ikibonobono ese mubona uwo mugambi wari yumviriwe neza. Hari n'akabazo kagira gatatu gatoyi mwavuze muti ku kuntu bahemba abarimyi ariko ayo madovize ataraboneka ivyo batarabishora ngira baba bashaka gusahiriza abarimyi kumbure kugira ngo baronke ayo mahera kandi murakoze. Kuri icyo nyine cy'uburimyi twarabonye mu minsi iheze bati inkwavu ziratwara miliyari zitarenza kuvuga vuba nyinshi cyane inkwavu bati tworora inkwavu tuzokogorora ubu naho bati babundi rero ibyo by'inkwavu twari hari icyo tutari twize neza nibiko biragenda ko twavyibaza umugambi w'inkwavu mu bisanzwe usa n'uri kuranga hanyuma nk'uko mugenzi yarabivuze ati ikibonobono mbega aho turafite naho tubiri imivyo ibonobono nyene nimba ari tuzozana n'icyo bitoro bivuga kwigisha ahivoka rogeri tuvuze ikibazo canje twakeneye bw'imashari TV turaherutse kubona leta ishyiraho igiterwa nyine cy'ivoka ivuga ko igiterwa njabuka amazi tukaba tubona ko n'ikawa mu minsi naho nyine isa n'itayikiranywa neza bakaba bavuga ko amavoka azotuzanira amafaranga y'agaciro mu minsi iri imbere kugira dukemure ikibazo cy'igitoro. Mbega urabona ayo mavoka ko baratera azoza gukemura icyo kibazo cy'igitoro mbega amadovize yazoboneka? ubwa mbere icyo kibazo ni Rwanda cishura ni mu ijambo rimwe twebwe muri parseme twashinze parseme yavuye kurima amafaranga ya parseme sara kuja kurima hanyuma rero jewe ndi majaka na wundegeka umwuga wanje jesu kurima abawujejwe barawukora nzobasigurira ingene botera imbere jesu nijwe kurima kandi nta wumbwira ngo nime ku gahato bavyumve urima narime abandi bakora ibindi akazi karagabuye c'est la division du travail ndacishura une fois pour toutes hanyuma naho nurima ntawenza gusezera ugira meje kurima ntanza gutelefona umushikiranganje kanaka ngo burya jengeye kurima nurima itongo ryane ntanza gutelefona iyo ankete wayigiza ko urabona ko ntari itongo ry'iwanyu naco ndarikoza ryo mu muryango ntanza gutelefona ngo ndakubarire bo gikurikira ako nyine harada mu bakogera ko mbega ho umuntu yocewe mu parseme n'iterere mbega ho parseme nize projet kaza neto bi oya ntacyo reka ibyo turashaka ko hano avoka sinzi bavuze avoka fleur amavoka nashatse kuvuga ibiterwa byatwa ko bishobora kuba bikurira flora haravuze nka mastevia ntimuvyibuka amaze kuvuga stevia ntizavuzwe amavoka n'ngo amashu ibiki nibi ugiye muri raporo ya BRB nta na kimwe urigera ubona aho cubona y'ubukorero aragahaze ibyo bintu bivugwa ubwa mbere aho nyine aba exportateur bose bajamwe bariduga kube batoroherezwa harigeze kuba na seminaire sur ça baravyerekana sinzi ko litirikiri kusura se kuzora kubyo basabye bija mu kandi leta imenye sishora n'aba privé nibakuri ibintu bagashora ibintu hanze utaborohereje rero utagize iki ntibizokunda hamureze ukaraba n'isi turimo inge n'ingana ukaraba na kandi tuzorima izoshoboka gushika ubu rero sinuma engineer mu mavoka mu mashugwe muri za stevia canke iki gushika ubikihari uri kurara raporo bere bisohora nta bavuga tutire principal critique d'exploitation nta urabona ivoka nta urabona stevia nta urabona iki
ibiterwa biracari icayi ikawa ni icayi byo principle n'intuze ni ipamba ryo ryagiye rikirimo banze baza n'ingene n'ipamba ryagiye twaze twabona kujira ukabona iyi export ikawa ikahana ubu ndikizana ayo madovize hanyuma ikindi wacuba mu inkwavu biri muri bya bintu nyene inkwavu je sindi muhinga mu byo korora inkwavu sindi ibyo ntibirimwo navuze icyo kintu kibihari n'ingene biriko biradusubirana inyuma ico wajije wewe umwe muri wewe nabajije nti rotare yo gufusha rotare yo kugira impuze kuri nakivuze rotare guhemba abakozi abarima kabahemba kaejo nibisanzwe n'ibinyaruki ivyo none ikabategeza guhembwa abarundi me weje kubahemba yakawe kwikoze kugira izabera contrepartie la question je nabajije ni kubera kino rikawa ikawa igituma igishoka bwa mbere ni marketing igenda nabi na ya kafu yaje zitsiyone ziba inzego nyinshi cyakugwarira kubijambo nibiki kumbere wowe uzanye muyu nanye nshaka uyu abarundi we nimubazi wowe uzanye kasete afitavyeme ni kafu yaje hajya abantu tuzo tuti harmonisation y'umuntu akijejwe nimuje en competition ivyo birama ugasanga abantu kwera ndi mushikira nkanje hari ikindi woje hari indi biro ugasanga bari kumwe usarondera ingene ivyo byojima ugasanga ko barafujiranira nico bitare hajya ko tabahigi benshi babizimbwa naho byose birajamo twese na marketing il y a la volatilité du prix du café au marché international bancaire kubira kuida kuma ibindi bihugu bidandaza ikawa twe iyo kawe gumana kudandaza mute Mukire ikawa ntishobokwa mbe mwamufise bikigiri byononere ko Burundi inde kawa wenda kujonone kibu niko nakubwira nti ubuzigitoro atakaza kufisa amadovize yo kutagura kukigura ubyononera ikiwe none nuriga ico kibazo kibaza n'umwana cu igavuta amadovize yo kawe itarikira itasi bakuheze ntabitora ariko bayagutse itarashoka yuyobe kirateba kubabwira ko ari stoke sindavuga ngo ni 40 n'amatona mugabo irahari kandi consistent ihari yagira shoka ukira umva hagataje akoro nibi vyubu bitaragenda neza uwo toka tutari imaze bavuze ngo agende ntunze n'abashinwa sinzi tuzora yozo bitarabija mugabo nkuba amadovize ya mbere y'amaka yeriko yatakuzarashika uca wiyaranga ko dufite ko meme gitororero ndiko tubinyarutse amadovize ikatangura gushika hakiri kare ntaza gukrea anga uritegura nimba tutivuze ngo ngizwapwese nazo dukeneye yitegurire mu vyawe nawe ubirangure neza bo ndiko nabakiki ariko ravuga kintuze sini wanavuga ngo parcelle irangura ngo ndinde kurondogora ibyo turangura birahari kandi nibigaragara ibyo rero byo kuvuga n'amadovize turayinjiza n'amaproduit tuyarungitse agashikira muri bere baraza agagira cyafashije